Ivyo binyobwa vya Braludi bibuze aho muri komine Mutaho muri ico kiringo cose ni cane cane Amstel ndende na ngufi hamwe na Primus nini na ntoyi. Ivyo bikaba ari vyo binyobwa bikunzwe cane muri iyo komine ndetse no mu yindi mihingo y'igihugu. Inzoga ziboneka cane mbere zitigera zibura hi Mutaho ni yitwa Soma Burundi hamwe na Buryohe zisanzwe zikorerwa mu ntara ya Ngozi. Izi ariko si benshi bazikunda. Abihereza ivyo binyobwa vya Braludi vyabuze bavuga ko inyota ibarembeje kuko ngo bitaborohera kunywa inzoga batamenyereye. Abotsa inyama mu bubare nabo ahi Mutaho bavuga ko abakiriya bagabanutse kubera ivyo binyobwa vyabuze kuko abagura inyama arababa bariko barihereza ibinyobwa. Baba abacuruza ububare baba bihereza ibinyobwa ndetse n'abotsa inyama bose basaba ko komine yabo yohabwa ivyo binyobwa vya Braludi ku rugero rumwe n'ayandi makomine. Aho ngo kubera muri iyo komine hagendeka neza kuko hari ibarabara rya kaburimbo hakaba kandi hariyo n'ububiko bw'ibinyobwa vya Braludi aribwo SSD mu gifaransa. Ubwo bubiko bukaba ariko bumaze igihe ata binyobwa vya Braludi buronka.